imurenge.com. Abantu bariko kuri imyumbati yanyu bakayigurisha, nitubwire amazina yawe hanyuma tubwire ukuntu bigenda ni hehe. Reba nyitwa Nyaruhanga ndo wo kwirumba. Twebwe ikibazo dufite ni ikibazo cy'imirima yacu, amazu yacu yarasambuwe mbere y'igihe yarashize. Asambugwa nabandi uvuze ngo asambutse. Yasambuwe na ba mayimayi ariko hakaba hicayeho leta y'abasirikare. Ayo mazu yakunduwe na leta ihari. None ubu nyine ico twari tuzi ngo tuzosubirayo dusange imirima yacu. Iyo mirima ubu nyine ko barayikura kandi kirakura abafurero imirima nyabaki bivuze imirima hari imirima y'ibigori bijumba imirima y'imyumbati niyo bakura. Twari tuzi ngo niyo tuzosanga tuje gukura. N'ubu turi mu kugenda twarangiza tukarangiza mu mirima yacu y'imyumbati ko barayikura bandi abafurero bashigikiwe n'abasoda. Bakabashikira gute? Abasoda nibo bagenda kuyibarangurira bakayizana. Natwe ubuko turayigura kubera ko buri cyo duheza abana tukayigura ivuye mu mirima yacu. Akababaro twebwe dufite okay, tutaragenda ukababaro mufite birumvikana ko mufite umubaro kubera ko bakura ibiryo byanyu. Ariko kandi ni gute mubagurira abasoda kandi bamaze kwiheza mayimayi n'abasoda apfure mu bigurira cyangwa n'abasoda? Abasoda baragenda bakagurira abapfureye. Nyuma yabwo abasoda tukaza tukibagurira kubera kubura izindi nzira dukora. Hagana he muri soko? Tasoko ko baragenda baducisha aho turi gusa aho duhungiye. Mwahungiye? Twahungiye ino za Runundo. Aho tuvuge ku mufano. Duheze ikigero cy'ikintu mugura. Ibiciro igiciro tugura ibumba ku bihumbi 8. Ibumba ryahurure? Ibumba ryahurure. Nivyo tugenda tugura kugira ngo natwe tubone ivyo duheza abana. Kugeza ubu ngubu rero meze gute? Ntabwo mwabwiye abasirikare bafashe kuri ibyo bibazo mufite? Ubu ntabwo turabwira abasirikare, ahubwo nico dushakisha kugira ngo turebe kuko bari abasirikare bakuru bo mu nzego bogira ico batumarira. Ico nico twifuza kugira ngo bashake ico batumarira kugira ngo tugere ku mirima yacu. imurenge.com